SCAM TV kuri uyu munsi twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nkuko rero mubizi, my name is Eric. Ntucikwe inshuti mukunzi ba SCAM TV. Kuri uyu munsi murabizi neza ko tujya tugira gutya tukabashakira abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi rero bisa nkaho twakoze noneho agashya ko kuzana cyangwa kwinjira mu nganzo y'abaririmba abahawe impano yo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Izo benshi bakunze kwita ko ari indirimbo z'Imana. Yes! Ibuka rero gukora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibikorwa byose bya SCAM TV tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nshuti yanjye, nk'uko twavuze mu minsi ishize ko tugiye kubategurira amakuru meza aryoshye. Uyu munsi turabaririmbira, barabaturangira, mbese ni ibintu byiza sinzi ko nabikubwira. Yes, reka rero tudatinze twakire umutumirwa tubafitiye kuri uyu munsi. Muraho neza? Turakomeye cyane. Yes, ashimwe cyane. Amen. Yes. Kuri uyu munsi turi kumwe nande muri iki kiganiro, watangira wibwira abadukurikiye uri muntu ki? Murakoze kuno mwanya mumpaye. Ni Calixte Batazira Dadu. Ndi umugabo yubatse nkorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Imana ibamugisha. Urakoze cyane. Ugize uti Batazira Dadu, twara turaza gukoresha ako kazina ka Dadu. Yes, ako kazina niko tuza kuza kwikiza. Hanyuma Dadu, iyo wambaye neza kuri wowe nk'umuntu ukunda guhagarara imbere y'abantu, uba wambaye gute? Iyo nambaye neza ni kibazo kitorosha mu majiji, ariko kenshi nuko don't razi nawe banambaye akakoti sometime abastari urabona abastari hari ukuntu mukunda kwambara two dukote mukatuzamuraho, wowe iyo wambaye neza nyine nk'umustar tumaze kukubona performing kuri stage zigiye zitandukanye. Kuri wowe uba wambaye gute? Jewe kenshi iyo nambaye ibintu byiza mbona ati kabisa ko binezera, nuko mba nambaye rimwe na rimwe jinx, ashiraho ishati yera indani, ashaka agakote n'akariya k'indani ukabona. Yes. Hanyuma wenda dutanguye gatoya mbere yuko wenda twinjira ku bibazo nyirizina by'uyu munsi, ubundi Calixte ukunda kurya iki? Na yahe mafunguro akugwa neza uvuga uti iyo umufasha wanjye watubwiye ko ufite umukenyezi, iyo nsanze umufasha mvuye ku kazi byatetse uko numva nezerewe? Nawe uransetsa ariya sometime. Ndakunda umuceri cyane n'ibiharage kabisa. Nkuko rero bivuze ko aramutse agusuye ukamwakiriza umuceri n'ibishyimbo ngo yagubwa neza cyane. Yes. Hanyuma Calixte, watanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba mu 2011. Natangura umuziki wanje, niyo natangura iyo career solo, ariko ninjiyemwo neza by'umwihariko mu 2012, ariko 2011 niho natangura ya career solo yanje, ariko neza by'umwihariko natanguye muri 2012. Wari umuhanzi ku giti cyawe cyangwa waririmbaga muri korali? Nari umuhanzi ku giti canje, ariko sinari bwavyinjiremo neza kuko nari mfise groupe ya bita club, ariko nakunda gukora ibiteramo hirya nino ku giti canje, ariko sinari bwayitwe iri zina kugira ngo ntangure gukora by'umwihariko ku giti canje. Urabona umuntu agira umuntu nyine yigiraho, umuntu agira umuntu akunda mu bahanzi. Donc ni uwuhe muhanzi yaba Nyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa se muri Afrika cyangwa ku isi hose, niwe muhanzi wagiye akubera icyitegererezo, yagiye akwenspira ofete? Ndafise abahanzi babiri. Wa mbere ni Fotra, arazi cyane abariko barankurikira no munsi muri no video canke n'abazoyumva ikindi gihe. Ni Fotra agasubira Dudu, abo nibo baririmbyi nagize ko inspiration cyane yo kuririmba. Yes. Hanyuma wenda ushobora kuvuga Fotra, hakaba hari abantu wenda badahise bibuka indirimbo ye. Duhe wenda akapela gatoya, ndabona waje witwaje n'ibikoresho. Ni ikintu gikomeye. Duha akapela gatoya
agace gato k'indirimbo ya Forotra wakunze cyane. Murakoze. Nakunze kumviriza kenshi indirimbo ya Forotra ivuga ngo ntaco nzoba. Ndazi wari kurankurikira na journaliste hano arayizi nubwo ataratuye hagufa. Kanyuzaho wibutse abantu ko ntacyo bazo. Ico gihe isohora niyo nakunda kwigiraho cyane. Nacho nzoba, oya, yesanga, aranyitayeho. Nacho nzoba, oya, nacho nzoba, oya, yesanga, aranyitayeho. Wow. Urumva rero ko ari ibintu byiza cyane. Reka twibutse abadukurikiye cyangwa abakunzi ba SCAM TV ko ntacyo muzaba nkuko biri muri message y'indirimbo y'uyu muhanzi Forotra. Hanyuma Dudu nawe kandi nawe tubwire uko bimeze kuri Dudu. Iyo uvuze Dudu ushatse kuvuga iki mu ndirimbo? Iyo mvuze Dudu asa nanje kuko dufite urugendo rumwe kandi dutanga message isa nubwo idasa ariko dufise object nka imwe duvuga ubutumwa mu buryo bwo kuririmba. So iyo mvuze Dudu kenshi nkunda guca nibona. Urabona umuntu yumvishe Dudu akumva Dadu ashobora kugira ngo umwe ni petit frère wundi. Oya Dudu nukwiwe nanje ndukwanje. Dudu bifise ico bisobanura nanje mfise insobanuro y'izina rya. Hanyuma Dadu bisobanura iki? Dadu n'umuntu ari humble. Umuntu aciye bugufi cyane. Dudu nawe sinzi muzamubaza ni mwamutumira. Sawa ngaho duhaga akapera gato k'indirimbo ya Dudu. Hari indirimbo igihe ntangura kumukurikirana nakunda gukurikirana kenshi nkavuza nkasubiramo umwanya munini ivuga ngo uba abantu benshi ntibazikwa riho uba abantu benshi ntibazikwa vuga uba abantu benshi ntibazikwa bakunda ewe nshuti yanjye ico mukamo mumenya. Biragaragara koko bagufashe. Biragaragara ko bagufashije. So hanyuma wenda Kariste cyangwa se Dadu niye objective niye motive yatumye uhitamo kuririmba ko birashaka ko ashobora no kumukinnyi w'umupira ariko kubera iki wahisemo kuririmba donc hali objective yatumye ubikunda ukabishyiramo imbaraga niyihe? Icambere nuko numvise bariko bararirimba abandi bahanzi nkabikunda. Bariko bararirimba numva ndabikunze muri jewe. Nari nkiri umwana mutoya ariko nkumva umenga ndafashijwe. Nkibaza ikibazo ati burya nanje birya bintu no bishobora. Naragiye ahantu ndicara ndiyumvira ingene no bigenza. Ari nayo mpamvu nahisemo gusubira nk'abarinzi bamwe kuko namanje kubikunda. Ubwo cyo gihe warafite nk'imyaka ingahe? Narise nk'imyaka 10. Narise imyaka 10. Ndumva ndabikunze numva ndabishaka kubikora kuko nabona abadudu bikora nkumva bararirimbye ndafashijwe nanje nkavuga muti ese nanje bijya biheno biba mu byo gufasha abandi. Numva ndabikunze ca ndabiheraho rero. Hanyuma hari abahanzi wenda bamwe na bamwe usanga bafite ingabire yo kuririmba mugabo badafite ingabire yo gucuranga. Wowe gucuranga wabyize ryari nende wabikwigishije? kubera narakubonye ko uri umuntu uzi gucuranga
n'abakunzi barimo bagukurikirana barabyumva ko uzi gucuranga. Ndagira ngo tubwire igihe wabitangiriye, utubwire n'ibikoresho uzi gucuranga. Gucuranga nta muntu yabinyigije, noba mbeshe. Noba ndakubeshe kandi noba mbeshe n'Imana iri kwiranyumva. Nije ndavyigije ndumwe. Nukuvuga ko nari mfise ugutwi kumva kugasubiramo. Narumva umuntu ariko aracuranga nkaja mu ishengero iwacu nkafata gitari nkabisubiramwo. Usibye gusa iyo mfashe ibitari byo naravyumva. Mfashe nabi naravyumva kuko narumva nari mfise ingabire muri jewe ibira. Nta muntu n'umwe yanyigije ikintu na kimwe. Natanguye kwiga piano, ndacuranga piano, nongera nsubira kwiga gitari bass, nongera niga ino gitari mubona hano ya acoustic, nongera ndiga drum. Nukuvuga ngo uzi kuvuza piano, ukamenya kuvuza gitari solo, ukamenya kuvuza gitari base n'ingoma na drum. Ibyo byose ni ingabire wahawe, nta muntu yabikwigishije. Nta muntu yabinyigije, jewe naricara ahantu nkuko ndabikubwiye. Nkafata kuri piano, nkafata iyo mfashe ibitari byo naravyumva muri jewe, ariko ntibagiwe ko nari nasenze Imana ndayisaba ko yomfasha nkacuraranga ko abandi bagenzi baracuraranga bakanyumva, bagacuraranga nkavyumva nkumva birandyoheye. So maze rero gufata niho naza ndazunguruka mu mashengero ijya nino, tugenda turahura n'abaririmbyi batandukanye nkabasaba kunyereka ingene vyo nokura, ariko gutangura ukubanza ubwanje nyene nije navyiyumvisemo. So hanyuma muri ibyo byuma byose ni ikihe cyo mukunda cyane kurenza ibindi, ari nacyo uzi gucuranga cyane kurenza ibindi? Novuga gute? Je byose mba ndabicuranga neza, ariko ndakunda piano, ndacuranga neza, ariko ino gitari nayo ndayikunda gose. No kuvuga ngo byose hamwe novuga ngo iki nico nkunda gose gusumba byose, noba mbeshe, ariko nagize kino gitari ndagikunda cyane kurusha ibindi byose. Hanyuma wenda reka tuza ku mpamvu nyirizina y'uyu munsi yatumye tuguhamagara. Tuza ku mpamvu nyirizina y'uyu munsi. Hari indirimbo uherutse gusohora, hari indirimbo uherutse gushyira hanze, wasohoye audio, wasohoye video, bimeze biti? Ndagira ngo tubwire gato wenda kubijyanye n'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nakoze audio, nkora audio kuko muri objectif yanje si ngomba gukora ama video menshi, kuko ubwanje jewe sinkenewe kuboneka nka Calix. Indirimbo yonyene isohotse umuntu akayumva ico iri kwirakora kirahagije mu mitima y'abantu, kimenyekana kitamenyekana kuri bose, umaze kucumva agacumitwa mu mutima ico kirahagije. Nasohoye rero audio, mu bihe bizoza navyo nzokora video nivyaba ngombwa, ariko video siyo objectif yanje mbere. Ubwo twarimo tuvugana n'abanyamakuru bakuri radio zikorera mu gihugu cy'u Burundi, batubwiye ko indirimbo yawe barimo barayikoresha ku maradiyo kandi kuri gufasha imitima y'abantu. Iyo byo ngibyo byumvishije nkawe Carliste wicaye hano muri South Africa mu mujyi wa Cape Town, ukumva indirimbo zawe ziri gucurarangwa hirya no hino, ubyumva gute? How do you feel? Nyene iyo umuntu yakoze ikintu abantu bakakinezererwa, ukumva feedback nziza, nkaje Calixte ku giti canje bimpa kuhaje, ni ikintu kima kuhaje, novuga ko mu majambo make bimpa inguvu zo gukora, kandi bimpa imbaraga zo kongera gusenga, kuko ncambona ko Imana inshigikiye. Turagira ngo wenda uturirimbireho nk'igitero kimwe ni chorus y'indirimbo yawe, kugira ngo wenda n'abatari bayize nabo babashe kuyumva. Murakoze. Ni indirimbo ivuga ngo isi n'ijuru bitarabaho, izuba ritaraseruka, Imana yari ibazi, yarize amazina yanyu, izi ivyo ishaka ku buzima bwanyu, kandi ivyo ibiyumvirako ni ivy'amahoro gusa.
congratulations. Iyo ndirimbo vraiment birumvikana ko ari nziza. None Kariste, iyo umuntu yumvishije indirimbo akumva ubuhanga ifite, akumva n'uburyo icuranga n'uburyo ufeelinga, you know, watumye nanjye njya mu mwuka. Nanjye nagiye muri spirit. So, ndagira ngo tubwire ninde ukwandikira zino ndirimbo? Jewe nta muntu n'umwe nyandikira. Kuba ko ikiyoba dukora gifise novuga ko amategeko, ariko n'amategeko ata muntu yadutegeka, ariko uyategekwa niyo ushaka gushika. Uko nimba ufise aho ugomba kugera hariho itegeko ni hano kwivi ugasenga. Iyo usenga Imana iguha amajambo, ubaza Imana ivyigomba ko bishikira abantu biciye muri wewe. Jere ndicara ngasenga nkabaza Imana ivyigomba ko bishikira abantu, kuko ivyigomba nivyo bihoraho. Nta muntu umwe rero nyandikira, nije nicara fata umwanya uhagije wo gusenga indirimbo, nkumva amajambo muri jewe nshobora kwandika nkashikiriza ubwoko bw'Imana. Hanyuma wenda Kariste, dusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Umuntu ashaka Kariste, ashaka guhura na Dadu, yamusanga kuyihe cece? Sinzi kuvuga hano Cape Town cyangwa sinzi aho uri gusengera kuri ubu, adresse yawe. Okay, murakoze. Adresse yanje ni muri Shofa Cape Town. Kuba ariko barakurikira ino video barayizi korera muri Cape Town indani hepfo ya KFC kuri Strand Street niho nkorera, ni Shofa niho ubu right now ndiko ndakorera imirimo. Hanyuma uteganya gusohora album ryari? Ese hari concert uteganya gukoresha? Album ndiko ndayisohora, usivye ko hasohoka indirimbo imwe. Ubu ngubu yitanguye ni imeje kuririmba, ariko hari yindi ndiko ndategura gusohora vuba cyane vuba. Ya nayo narayanditse iraho vuba ndinjira muri studio. Ego album yawe igizwe n'indirimbo zingahe? Kenshi na kenshi ikunda kubigizwe n'indirimbo 6 canke 7. Okay. Hanyuma abakunzi bawe, abantu bagukunda, bamaze kubona ko muri we harimo impano, bifuza kugushyigikira cyangwa se bifuza kugusapotinga kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere, ni iki wababwira? Wabizeza iki ugiye gukora mu minsi ya vuba? Ushaka kuvuga ukuri, kuko iyo umukristo avuze yego ni byiza ko biba yego. Iyo umukristo avuze oya ni byiza ko oya iba oya nyene. Ico nosaba bariko barankurikira, icambere n'amasengesho, ca kabiri n'impanuro, ica gatatu novuga n'uburyo bwo kuduterera bigaragara, kuko ikino gikorwa dukora kiragoye, gisaba ingufu, gisaba umwanya, gisaba no mu mufuko. Iyo mu mufuko hagaragara ntibikunda. Kenshi na kenshi muri bino bihe ndiko ndategura album, igituma n'indirimbo ziteba nuko ataburyo bufadika bugaragara buraboneka. Nico gituma haza indirimbo imwe. Ntabwo haza indirimbo imwe ngo kubera ndabishaka jewe, n'uburyo buba bumeze butarafadika neza kugira ngo umuntu ashobore kugushitsora izo ndirimbo zose. Kuko urabona natanguye imwe, ubu ngiye gukurikiza ku yindi, iya gatatu nayo sinzi ngo izozo, ariko indirimbo iraho ziranditse zose. Ico nosaba n'amasengesho ni kutuganiriza, kuduterera mu buryo bw'umwemu bifatika amafaranga bw'umwemu n'ibijyo bifatika, bazana marande kugira ngo ubashe kugira ibikorwa ubashe gukora. Yes. Hanyuma Kariste, ni uwuhe muhanzi umwe w'umunyarwanda uvuga uti uyu nguyu aranyespira? Muri benshi ni benshi, ariko reka mvuge Gentil Misigaro. Reka mvuge Gentil Misigaro, aranyespira kandi azi ko ariko arankurikirana. Ndamukurikirana kandi arabizi cyane, aranyespira. Yes. Okay, gira message rero ntoya wenda y'ijambo ry'Imana rigufasha nko mu munota umwe uhereza abakunzi bawe bazakurikira iki kiganiro. Ikintu novuga ku bantu bariko barankurikira, objective yanje ni gushikira imitima y'abantu nkuko Kristo Yesu yabivuze muri Matayo 28 kuva ku murongo wa 18 ati
nuko nimugende muhindura amahanga ndari kumwe namwe gushitsa ku mpera y'isi. Ico ndababwiye nuko objective yanje nifuza guhindura imitima y'abantu. Iyo umuntu ababaye ntifuza kumuhumuriza nkuko Kristo Yesu yabidutegetse kugira ngo tubikore, kandi azi ko nawe ariko arabidushobozamo. Hagize abantu bagusaba ko wabigisha gucuranga, wabaca amafaranga angahe? Nabo babaye bashaka kuba abahanzi nkabo. Oya, ico naco nishura. Ico naco nishura kiragoye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwabiherewe ubuntu mu bitangira ubuntu. Ariko it depend bivana n'ingihe. Ushatse kuvuga rero ko uramutse ukoresheje konseri wakwishyuza kandi nyine warabiherewe ubuntu? Kwishyuza ndishyuza kuko igikorwa navuze turiko turakora kiragoye, gisaba amahera, gisaba uburyo. Kugira ngo ndonke amahera yo gukora iyindi evenema ikurikira nuko abantu banshigikira. Kubashigikira kugira banshigikire sindabafata ku nguvu, ndabafatira hajya nyene nabo bagatanga. Reka rero mu nyemerere dushimire umutimirwa wacu uyu munsi. Imana imuhe umugisha Dadu. Murakoze nawe, Imana ibongere umugisha. Ariko dusaba abadukurikiye kuraba ahanditse subscribe, kande kuri subscribe, araga kengeri gaca kaza ucufyondako kugira ngo bishoboke muzogume mukurikira byinshi tubashikiriza no mu minsi izoza. Imana ibahe umugisha cyane. Rero nkuko rero mubyumva ni SCAM TV n'ubundi kuko twiyemeje kugenda tubagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Tukaba rero n'ubundi tuzakomeza kugenda tubatumirira n'abandi batumirwa bagiye batandukanye hirya no hino. Imana rero ibahe umugisha. Bye bye.